gira umuntu ashima w'umunyacubahiro naho yo kirusha abandi Yesu we nagaheta. Yes, wengi wangina pesa mtekote umujagara kubaritse nange bitatu joero ushobora kunyitwa bitatu passe d'abord zote bitatu vrai zero bitatu toujours gay bitatu toujours pop bitatu toujours vrai kwa kundi nyene niko biba bimeze muri Rinox TV niko tubigenza. Rinox TV tuba dufise ugwaruka rwinshi rugiye rutandukanye rufise impano zigiye zitandukanye kubera ugwaruka nibwo Burundi bwejo guys. Hari impano nyinshi zigiye zitandukanye muri Burundi ariko benshi ntidukunda kubabona, benshi ntibakunda kwigaragaza, ariko muri Rinox turagerageza kugira tubakura ahantu hagiye hatandukanye kugira mushobore kubona impano zabo zigiye zitandukanye. Murana n'umusore mwiza sana, bamwe bavuga ko ari umumeti, abandi bakavuga ko ari biki, ariko tuza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Agira twidondore hama aze no kutubwira bimwe kuri wo, ariko duca tutangura no kwikora mu gahogo kugira mwumve impano yiwe mukanya duca tubwira ko tuca tubitangura bimeze uku tugatangura tuvuga ati Yvan uko sawa niko sawa avaye kuri presenta twende. Mu buzima hari gibi nubihinduka bikaguhindukirira ukisanga mu kibanza ca wenyene aho umuntu atoshobora kugutazira. Yapu ijwi ryawe Yvan uririmba bien sana. Murakoze cyane. Yvan, asante sana kubona watwitavye kuba ko baratwigikirana ikiganiro sho kubona ati uyo mujene no wahehe. Besho babamenyereye ko tuzana babandi babazwi cyane, ariko namwe murafise ingabirano nyinshi, mufise talent nyinshi zigiye zitandukanye, ariko kenshi muraburaho izo talent kugira abantu bashobore kubamenya biragorana. Ariko twebwe turagerageza muri Rinox tuvuga ati urugwaruka reka tugerageze turabe ko nabandi borumenya kugira ejo nimwamera nk'abandi nk'abadudu cyane bande kugira namwe muze muvuga ati hana twahereye aha. Abariko baradukurikirana urashaka kubabwira akazina? Ego murakoze cyane. Amazina yanje abavyeyi bampaye nitwa Yvan Robert Nzeyimana. Hama umuziki nta zina wampaye, iryo zina niryo ryanje nyene. Ego. Ukunda uririmba, hariho benshi bashobora kuba kubarara bakavuga ati eske uyu musore ni Yvan ririmba imiziki imeze gute kugira bashobore kubimenya. Je ndabize mbwa hariho benshi batabizi. Murakoze cyane. Ndumwe mu bahimbaza canke batazira Imana yacu. Niwo mwuga nkora. Ndirimba indirimbo zo guhimbaza cyangwa gutazira umwami Imana. Uririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira umwami Imana. Yvan hajya Yvan sengera hehe aririmbira hehe? Ego mu bisanzwe nsengera muri eglise yitwa God's Kingdom. Iri ku Mutakura kujya 4 nimero 6. Hanyuma nagiye ndaca mu groupe atandukanye ariko ubu narabihagaritse. Ubu ndondo muririmbyi wa duhagarara aho nyene Yvan sindaguciremo ko uburo ni kugira abako baradukurikirana uratubwiye yuko aho uririmba aho sengera naho uririmbira, ariko hari akantu hongeye ko nagenda ca mu groupe atandukanye kuki guca muri aya groupe atandukanye? Murakoze cyane. Ivyo onye bishobora guca bingarukana inyuma gato muri carrière. Jewe mvuka mu muryango w'abakatolika, ndumwe mu muryango akijijwe, ariko nahoze nkunda kuririmba cyane. Hari umugwi rero umwe novuga ko wandeze
wandeze uwagize aho nkura naho umgeza kumbure uwo mugwi nawo witwa New Generation of God majamake twa NGG aho hantu narahakuriye cyane mugabo maze kuhava igikorwa canje kimaze guhera muri uwo mugwi sinasuye kuja mu bindi bintu vy'ama group naciye fatana na kohari y'ishengero ndimwo umunsi Yvan wari muri groupe uratubwiye yuko ava ariko ubu warakijije ego tuzaho nyene kubera ni nka historique kuyiwa benshi ntibakumenyere ariko ni kugira tugerageze kugira impano yawe n'ukuntu wagiye uragira harabaye uko arakurikirana ibiganiro ngabo bavuga ati uyu musore tumvise uko bimeze rifo turabe basi ku ntambwe yageze ko canka hageze tuhagarara aho nyene uratubwiye yuko wari ufise iyo groupe murakorana muri iyo groupe hariho umuntu yoba yarayigushizemo cyangwa byagenze gute murakoze cyane iyo groupe ni groupe sinzi ngo navuga ukuntu yatanguye ariko twatanguye umusanzwe wari umugwi witwa Les Anges wari umugwi witwa Les Anges uwo mugwi nanje nari umwe muri wo uwo mugwi rero twari duhurikiyemo turi abakatolika twari abakatolika ariko muri abo bakatolika twari tuvanganye harimo n'abakijijwe mugwi urumva uwo mugwi mu bisanzwe abari bakijijwe bari bake umugwi wari w'abakatolika twagira rero amasysteme y'ugusenga sous forme y'ibintu sinzi ko mwamubizi ibintu by'abafraternité mu bintu by'abakatolika niko n'uwo mugwi wari umeze ariko ntiwari uwegamiye ishengero uwo mugwi wari fondana no kuvuga rero buhoro twagiye turamenya ukuri tugiye turamenya ukuri bamwe tugenda turakizwa ku buryo uwo mugwi gushika n'ubu unye tuvugana uwo mugwi nta mukatolika kirimo uwo mugwi rero ukuntu niho havuye uwo mugwi NGG bivanye n'ibikorwa uwo mugwi ukuntu wari wubakitse hariho akagroupe karirimba akagroupe kavuga ijambo ry'Imana ubu groupe bwinshi niko misanzwe hubatse mu bakatolika muri ako jere nari mu kagroupe karirimba ka Doha kagroupe kari ka Doha akagroupe niko kagiye kuvamo uwo mugwi NGG nitwe twaciye tugira iciyumviro c'uko twofata tukagira umugwi New Generation of God ntitwashotse twitwa uko onye twabanje kwanza kuva muri uwo mugwi turiyumvira tuti pourquoi pas natwe tutocreate akantu k'agatimu kaza karasohoka ku ma invitation kugira ngo dushobore kwamamaza impano kumbura Yvan uravuye muri ako kagwi benshi muratandukanye abandi murajanye mugiye gucreate novuga aka band kanye niko tokwita agatimu ako gatimu mwace muje gusengera ahantu hamwe mwese byagenze gute ako gatimu kamaze kuba creye ako gatimu novuga ngo twagumanye na ya groupe ico twakoze twashatse kuza turasohoka gusa ariko twagumanye na wa mugwi bisigura mukiri kumwe mwese ko mutasohoka oya tukiri kumwe twese ntitwasohoka tukiri kumwe twese twari groupe y'iyo groupe nyene ni kuvuga mukiri kumwe mwese mwabikora nko kwiryohera kubera twabikora nk'umwuzuzo w'iyo groupe ego twaririmba kugira turirimbire iyo groupe tubandanye duhimbaza muri iyo groupe umva twari ahantu mu kigwi twugaraniye ego Yvan uratubwiye mwaragiye uragenda uratubwiye aho waciye muri iyo eglise nyene urakirizwayo mu nyuma ucurataka rero guhimbaza ego aho nyene niho rero tugomba gushika kwataka guhimbaza hariho benshi turamaze kwakira ngama groupe menshi hariho benshi baba bari mu makorali bavuga ati jewe ni guhimbaza indirimbo z'abandi muga nkaza ndaja mu ma event agiye atandukanye kugira mpinze ubwo butumwa ndaziririmbe zinjire mu bantu ariko na hariho n'abandi bavuga ati jewe ngiye mwirya team akujya muri korale muri eglise muri korale mugabo bakavuga ati irifo nanje ndondera imiziki nsohore mbe nk'abanaka ariko naho hari uwundi avuga ati jesi nkeneye kuba nk'abanaka ahubwo nkeneye kuba nka wewe kuri Yvan agiye muri iyo korale yarayibandanijemwo canke yaciye avuga ati iyi korale no ko namaze kuyishikamwo reka nkreye
je yiva ubwa jeje nyene ya murakoze cyane iyo groupe jambo nyuma yavuga ngo kera n'abantu twarimwe umuntu aragira intango akagira naho ageze kandi akagira naho ari karaja iyo groupe novuga ngo nta muntu narimwe mu byerekeye kuririmba urumva nari mushasha deja gukizwa ntivyari kirenga nari nk'ikinwa mata nari nk'ikinwa kumbura ibintu by'ubuyi mu by'impwemu nta kintu na kimwe narinzi ariko iyo groupe nico bituma nababwiye mu ntango iyo groupe yarandeze hari ibintu bimwe nagiye ndaharonkera ndashimira umuntu yitwa Paul muri iyo groupe n'umuntu novuga yamfashije kuzamuka yego nukuvuga uyo tumaze kumuronka yaragerageje kudukuramo ikintu citwa ubwoba yaragerageje kutwereka ko ivyo dufise ari byo dukwiye gusohora nyene kugira ngo dushobore kwakira ibindi bikuze papo y'ivyo dufise aho hantu rero narahakuriye cyane ubundi bwo nagiye ataco ndamenya do special kuko nari mvuye mu Katolika kandi narindi muri kohale ubwa kohale z'abakatolika zirazi murazizi ni mass choir numva ntawe ntaki mwese muririmbira hamwe numva umuntu ashobora kumva wewe uriwe nawe ubwo ushobora kwiyumva wewe uriwe ego Yvan tuhere muri eglise urimo washitse usenga bisanzwe cyangwa waciye ushikira muri chorale direct muri eglise ndimo okay eglise ndimo uyu munsi siyo natanguriyemo reka dufatire kuri iyi urimwo uyu munsi ego iyi ndimo uyu munsi nashitse direct nja mu baririmbyi kuko bari banze umva baranse ko nta ndakanya na gato yibampaye ko kwicarika impano yanje ico bazi mfise nashotse directement nja guhimbazanya nabo Yvan uragiye direct urahimbaje uri imbere y'abantu muri eglise uratanguye guhimbaza imbere y'abantu Yvan byarakoroheye ahandi no musi byaranyehoroye kuko si ryo ryambere nari ndabikoze wari umenye kuja imbere y'abantu ego bivanye naho nari handi narabye imbere y'abantu ahandi byaranyoroheye ego Yvan hari abana benshi bafise ingabire nyinshi bazicaritse muhira usanga bariko bararirimba ariko wacu usanga baratinya kuja mu ajya makorali canke kuja mu matimu mu group akaba ngo bibira Yvan nkakaye ku bantu bafise ubwoba bwo kwerekana impano zabo sinzi bari mice hari umuntu abura mwaye y'ukuntu yoshikana impano yiwe imbere ariko hari umuntu nawe afise ubwoba kandi yari afise mwaye yari afise inzira kubw'ivyo sinzi turazi igisomwa c'amataranto uwasigiye amataranto abakozi haba bamwe bayabyaza umusaruro haba uwundi ayimbira arayizika turazi amaresultat yavuyemo kubw'ivyo rero uwo muntu ariko aragira ko araraba neza kuko ico afise siwe yacihaye ico afise n'Imana yakimuhaye kandi Imana yari ifise objectif yuko ico afise agikoresha kugira ngo yo ihabwe icubahiro aracaraba neza rero yuko ubwo bwo atari ubwa satani nimba afise bien sûr moyen yugushobora gushikana ico afise imbere ego wowe ubwo ati azarasenga cyane kugira ubwo bwoba bwa satani muteye kugira bumuvemo ego gusenga ni sawa yoza arasenga ariko yoza arubahuka ikintu kitwishe twebwe abantu no kutubahuka ariko hari benshi bubahutse bikaba bibashikanye no ico bita uyiwaye bikaba bibashikanye imbere Yvan tuze muri korali urimwo niko twoyitwa urahimbaje ku bantu bakumenyereye hari abakuzi ngaha bazora ikiganiro bakuzi hari n'abandi batakuzi ariko nk'abantu tumaze gukubona hariho n'ibitera mu maze gukoresha canke amaodoration canke bijya byo kugira turamaze gukubona kenshi uri kurahimbaza uri imbere urubaka imitima y'abantu tugira duhagareho hajya uburi hajya hakazamo ijya ntuze tubwira ijya yo kubaka imitima y'abantu kuri Yvan ari imbere y'abantu akabona yuko arubaka imitima y'abantu nk'ujya mwanya Yvan yifata gute icambere na mbere mvuga ngo Imana ihabwe icubahiro kuko ndakunda kwita igikoresho ubundi bwo mpagaze hajya imbere ntaba ari jewe kandi
ndabishima Imana kuko mba ndi muri bamwe babishoboye kuko umuntu adakoze Imana yashobora guhagurutsa ibiti n'amabuye kandi navyo vyokora urumva icambe na mbere rero bijya bintu ni faveur ni faveur deuxième ntaba ari jewe jemba ndumukozi wabo Imana yabatumyeko ego urumva ndahimbagwa kuba ndiko ndashikana icimana yantumye kwishengero ryayo ego Yvan utubwiye byinshi abako barakurikirana ikiganiro umva tuko turazamuka buki tugira tuze rero gusohoka hanze tuvuze gusohoka mu ma eglise yandi agiye atandukanye kurara urimo bihora bishika ayandi ma eglise agiye atandukanye bakabaha kamati Yvan ni munsi ego birakunda kuba ego iyo bibaye murabaka amahera bigenda gute oya ntitubaka amahera gushika ubu unye iyo novuga dutumweko canke dutumiwe kanaka twe ku bwacu turacavuga tuti nibakwe kuko amakohari ni menshi cyane Andre takohari ya ndimwe yitwa Kingdom Sound byo nyorohera ngenda yivuga izina no kuvuga ngo badutumye ko twebwe nk'aba Kingdom Sound nibakwe kuko hari ama eglise menshi Imana yahagurukije afise amakohari azwi kandi akomeye urumva kubw'ivyo no kuri ntaco dusaba ahubwo nyene dushima umwami igituma nenda kubaza iki kibazo nuko hariho mu ma eglise agiye atandukanye amakorade hari ukuntu muba mufitaniye ubucuti mutumari nka eglise kanaka igize igiteramo ubwo cyose irabatumiye hamwe hari igiteramo muheruka kugira niba muri avril namba cabe rukantieme sinibuka itariki ariko twarawe ko byari ibintu biryoshe cyane urumva kandi abantu benshi barahezagiwe ariko turi kuri Yvan wenyene bihora bishika we bakagutumira nka Yvan wenyene handi yagiye atandukanye utari mu mugo sinovuga ngo biramaze gushika cyangwa iyo bagutumiye uca wikora ko wamugwe muri kumwe sinovuga ngo biramaze gushika ahubwo maze gusohoka nsohokanye na ya magroupe na ya groupe navuga sohokanye meme na chorale ndimwe uyu munsi ego kuri Yvan agakiza kuri Yvan niki kuri Yvan agakiza d'abord turaba mbega agakiza niki ni izina rivuye agakiza ni izina rivuye mu rivuga gukira tugaruka mbega narakize ninde yankijije shatse ndaza gushika muri Bibiliya ninde yankijije hari uwabayeho ubuzima bwanje nanje no musi mbayeho ubuzima bwiwe yashatse ko twinterchange ubuzima uwo nawe si uwundi ni Kristo Yesu uwo niwe yatwiguze turabizi so tuvuze agakiza kuri jewe numva ko ari igikorwa cakozwe n'umwami wacu Yesu Kristo kubw'ubugingo bwacu ego Yvan urahimbaza uririmba indirimbo z'abandi kenshi bihora bishika ukaririmba n'izi wawe zirahari canke bimeze gute tuzire kuri Yvan rero haya twatangwe twari mu migwi uro tugira tuze kuri Yvan muri gospel music kuri Yvan ariko ategura iki muri gospel azogwa mu mugwi canke bimeze gute kubera arabo benshi baba bariko barakurikirana hari abantu benshi duha tubango ba manager ukumva ngo nakafashwa na nakafashwa na naka ibi tubigira kugira za mpano ziri mu bantu hazoza umuntu avuga ati ujya mwana ndakeneye basi ndamufasha kwa aribo benshi bababona mu mabarabara cye babona muko murahimbaza hajya bakaba bazi ko ni guhimbaza nyene bisanzwe kwe ntaba bazi ko mufise namwe target yindi yo gushikana ubutumwa kure kuri Yvan bimeze gute aramaze gusohora indirimbo yiwe muri studio bimeze gute kuri jewe sindasohora jenyene indirimbo ariko ndamaze kuja muri studio njanye na wa mugwi njanye na wa mugwi kuririmbana indirimbo twese hamwe usanze ni ntuze ni indirimbo y'umugwi y'umugwi ariko tuko duhagara kuri wowe wenyene ego Yvan imiziki amaze kwandika bihora biramaze gushika kwandika ego habuze iki kugira ntunje muri studio murakoze cyane abana iyo igitambara kitarakinjoka biba bigoye cyane novuga ngo habuze
uburyo habuze uburyo kugira ngo shobore nanje gushika ku by'abandi bariko kumbure kanaka no kurengera iby'abandi bariko kubw'indoto mfise ego kuri Yiva habuze uburyo gituma tuvuga ubi nuko hari abantu benshi bafise amahera wanashaka baje kuyasorora ariko agiye kuri Yiva akavuga ati tora no mahera aja muri studio cyose siri kuza n'ikintu ciza kubera abantu baririmba gospel music kenshi bagiye mu studio nkamwe mu muririmba mu bantuze mu ajya mantuze usamuge muri studio ata bintu bibagora hanini kubera benshi sico kimwe n'abari baririmba sekira abantu bo muri gospel music babamenyere live ni kubo ntibibagora cyane kuri Yiva rero abantu bakora kuri iki kiganiro canke yaba n'aba diaspora barahari buze baraba ibiganiro bashobora kuvuga ati uyu muhungu reka tumufashe ni benshi twagiye turabona bashashutse usanga ukumva yakubwiye ati naragiye muri studio ryari urumva Yiva yabuze uburyo ariko tugaruke gatoyi mu ndirimbo maze gukora ntibirashe kukavuga ati indirimbo reka basize maze gukora ya groupe mfise muri eglise ndazibahe basi tuvuye turazirimba imbere y'abantu ego sinari bwabikore ariko ndaherutse kubikora sindayigisha muri chorale ndaje ko ndayikora n'abamuzisiye ba Kingdom Sound ariko vuba cyane ni imwe mu zizoza ziraririmbwa na chorale yacu canke ni bya bintu uvuga ati jewe nzoza ndazigira jeje nyene kubera muri eglise urashobora kuba uri muri chorale mugabo ukaririmba na wewe bakavuga ati Yiva arafise indirimbo tumaze kubibona muri nka za All Saint ba Yannick canke n'abandi bagiye batandukanye ubwo tusanga nawe nyene afise umwanya wiwe mugabo muri chorale yari mu mugabo hakaba nundi mwanya wiwe wo gupresenta za ndirimbo ziwiwe kuri Yiva nuko abona bizogenda kuri Jesu uko kuri jewe mfise indirimbo sijeje nyene hariyo n'undi muririmbyi kazi turirimbana nawe nyene indirimbo ziyo turaziririmba mu ishengero Jean pourquoi pas jewe tutoririmba ariko uramba je neza umbaje ati kuri jewe uko ndavyifuza cyane ko na je no kuri zogenda uko mugabo agace gato kuko zyoryoha cyane indirimbo yaragiye muri studio ikaririmbwa yaragiye muri studio kuko indirimbo urashobora kuyiririmba hakagira umuntu afata n'ingoga akanayigomwa ukaca usanga uwo muntu ntanasengera no ngaho ukaca usanga indirimbo irasohotse gose urumva yibiwe akabanga ko iyo ndirimbo ari yahaga itaraja mu vyuma muri studio arashaka kuyikora ko kandi nta kintu mba mfise novuga imbere yiwe sinomubwira ngo indirimbo sigwaho urumva amaze kumenya ko kabanga naho jana muri studio icicikaguye turamenyereye mu maeglise agiye atandukanye Yiva abantu baba bafise impano nk'inzo wifitiye indirimbo ziwawe waranditse hari ukuntu nk'abapasteri bashobora kuvuga ati zijya ndirimbo ziraryoshe ifoto uzobafashe muje muri studio muri eglise wanyu biramaze kuba canke biri mu nteguro biri mu nteguro izo bintu biri mu nteguro y'ukuba kandi vuba cyane indirimbo zacu ziraja muri studio niyo mpamvu nabaye ndatenyenya ego kuri Yiva wenyene biramaze gushika aba manager ni benshi baba bari mu ajya ma eglise bafise inoti nyinshi biramaze gushika akavamwe bavuga ati umwaka gukwega ati Yiva uraraba wandike ryari nzoguhe uturare uje muri studio ntibirashika muri eglise ariko hanze biramaze gushika kumburere hari igihe umuntu yemerana ibishobisho bigumbagumba ugasanga ibigumbagumba biheze aciye yibagira ivyo yari yavuze ni bya bindi bavuga ati umunsi w'umuntu utarashika ntuburagera Imana ibifise umunsi iba yarateguwe Yiva kugira dukurotire ikiganiro ku bakunzi bakorera ikiganiro cy'abakunzi ba Rinox TV canke n'abandi bari ku isi yose bazokurikira ikiganiro ikintu usaba cyo basaba n'akajambo babatekerera ni nkakahe murakoze cyane ikintu nosaba abakunzi ba Rinox kuko ikurikiranwa na benshi batandukanye abari mu gihugu abatari mu gihugu ikintu nobasaba ngo bamenye ko hari impano nyinshi zinyegeje
impano zanyegurutse sizo zonyine zihari ntizakwiye hari impano nyinshi kandi kumbure nazo nyine ari nziza zishobora gushimwa ariko zinyegeje ku bw'ibyo rero nk'uko mwari mwatubagije kare hari igihe umuntu abura ukuntu abiserura kubera ata connection kanaka cyangwa akabura uko abiserura kubera ubwoba bwiwe ubwa nka jendi ngasi sindi umwe mu batabisera kubera ubwoba ariko mbuze connection mbuze n'ubufasha yego ubuze connection ariko bivuze nk'ubufasha mbuze connection mbuze n'ubufasha ariko ubu wamaze kuyironka muri Inox yego Yvan arose manager ikintu cyambere yotangura kumusaba ni nkikiye ikintu cyambere natangura kumusaba nk'ikidudubiza mu mutima no kuja muri studio kuja muri studio kuko hari igihe wandika indirimbo kumva nawe irakuryoheye mugabo ukacubabazwa n'ukuntu igumye muri wewe ukacutinya kuyisohora bisanzwe kuyipartage abandi kubw'ubwoba bwo kwibwa rumva notangura kumusaba ko noja muri studio hari ibibazo mpora mbaza abandi bagiye batandukanye Yvan warakoze ama event agiye atandukanye iyo wibuka yakuryoheye niyihe iyakubihiye niyihe nta navuga ngo yambihiye ariko iyo nibuka sama event nakoze ama event oya ibiteramo nta evenement ndakora jewe ku bwanje oya ndiko mvuga izo babatumiramo nta yambihiye ndabona ariko hari yanjyoheye nanje yantangaje ni evenement ya groupe biblique yo muri quartier 7 sinibuka umwaka ni mu myaka iheze umunsi hari hatumiwe umukozi w'Imana amuvugishwa Joshua ndibuka ko hari kwa gatatu kuko nahavuye ngenda muri louange yo kuri eglise kubera ngo sincegwe nahavuye bidaheze ariko narumvise ko umuvugishwa yandondeye agira ampe profesi ndababara cyane n'ukuntu ncitse mugabo hariyo bamwe navyiganiye barambwira ati cawe ntaho kija kumbura ivyo bintu nawe utabibwiwe bizogushika kuzobwirwa n'uwundi canke bigushikeko ego iyo yarangyoye cyane nukuri narahimbawe ego man uzi ubwenge sana wabizi ubwenge sana yo Yvan tugushimire cyane ikiganiro kicari kiryoshe abako barakwirikirana ikiganiro hajya Yvan n'umurundi ego n'umurundi Yvan twikore mu gahogo kugira duce turanguza ikiganiro ku kanyuma usubira uduha kanyuma bakitwa agasuni karugi iyo mana ni nziza iyo mana ni nziza iyo mana ni nziza ni nziza ni nziza pe ni nziza pe mama abantu muririmba mwubahwe kwa kundi nyene yari Yvan duswe tugushimire cyane urakoze nawe nundi munsi ntitwaguhamagara nibaze kuzodutera iteka uze nukuri ndi hano tukeneye vuba kuzoguhamagara ufise nk'indirimo nka zine muri studio tuvuga ati Yvan yatanguye kwamamara murakoze cyane kuri nzo ndi kumwe nawe yes bakunzi bacu twari dufise umutumire yari Yvan kwa kundi nyene tuguma tubabwira ati ushobora kuja kuri Facebook ukaguma umwandikira yitwa Yvan n'ayandi mazina ucumubona nta nundi basa ni office inzobe gusa mugaro nabandi nari mbeje ni kwa kundi nyene mu bande kugira ama commentaire na share mbere na like akaba yari bitatu Joel tukaba tuvuze ati ciao ciao boom.